unyumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi. Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinga gabintahe y'ubugabo ku bugingo. Sagwa n'ugweze sagwa n'amahoro meza. Jewe umusongore n'umumana ntafatiro Patrice ndi niteka ryo guha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Ariko yamara uno munsi sugwigishanya ikirundi c'abarundi, uno munsi nugukenguruka. Itariki 30 z'ukwezi kwa mbere nzero 2021 naragize ikiganiro c'ikibiriraho kuri YouTube. Ico kiganiro c'ikibiriraho rero nagize cari kivuga ngo akaranga n'imico kama vy'abarundi ni iragi canke siragi. None niragi gute canke siragi gute? Nukuvuga rero harabaye abantu benshi baje kundaba aho nariko ndasigura ivyo bintu, no kumwonga no kumugezi no kwisoko no kwisonga. Ndabakengurukiye gose mwabarundi n'abarundi kazi mwashoboye kuza kumviriza ivyo ndiko ndayaga. Ico nagomba kubamenyesha nuko uno munsi kwigenekerezo rya 12 ukwezi ruhuma mu 2021 hariho ibiganiro bitatu. Igice ca mbere tugeze ku bantu 370 barengako babiravye. Igice ca kabiri arico c'ibibazo vyabajijwe nza ndishura carabwe n'abantu bashika 460. Ndabashimiye cyane. Agace kanyuma gatoyi kubera vyarangoye nako kamaze kurabwa n'abantu barenga 120. Aho rero ndabakengurukiye gose no kumunga no kumugezi murakagira ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Aha rero ikintu cari kinzanye niki nico gushima. Ndazi ko hari abantu bigeze gupfa kutavuga ngo ndashimye, kutavuga ngo ndakengurutse, kutavuga ngo thank you, kutavuga ngo merci. Nanje rero ubu ndavuze murakoze, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Nagomba kandi kuce ndabamenyesha ko itariki 27 ruhuma mu ndwi zibiri nkeka naho nyene nzosubira ngira ikindi kiganiro c'ikibiriraho. Aho rero kizaba ari ikiganiro c'abarundi kumbure bo hanze. Ngomba kuvuga abarundi bo kuyishwi. Ijambo ishwi nije naritanguye je ntafatiro Patrice mugaje yari risanzwe ririho. Hariho ahantu mu Rumonge hitwa kwishwi. Aho rero mu Rumonge harabaho ahantu bita kwishwi ni agacimbiri k'umutumba murakabonako. None rero je nagomba ndamenyeshe ko itariki rero 27 nzogira ikindi kiganiro kijanye no kwigisha ikirundi mu mahanga mu barundi bo kwishwi. Aho rero nagomba kubasaba rero murantunga muramburana no kuvuga ivyuma twariko turakoresha vyashe bizima kubera hari hakanye gose ibi n'ibindi vyuma nize kuja kurondera muhira. Aho rero nariko ndababwira nti neza na neza ku bantu batakurikiranye ico kiganiro ingene kimeze, navuga ngo imico kama n'akaranga by'Uburundi ni iragi canke siragi. Ivyo rero muraheza muzoje kubiraba neza neza ivyo nari naravuze. Mu guheraheza novuga nti rero mugenzi wanje isango ni mu ndwi zibiri itariki 27 ruhuma mu 2021 aho nzogira ikindi kiganiro c'ikibiriraho. Ubu kwari ugushima gusa uko naguye mvuga niko mvyutse mvuga. Murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinga gabintahe y'ubugabo ku bugingo.
sagwa n'ugweze sagwa n'amahoro meza.